Mu gihe abagize leta y'u Burundi bagiye kumara iminsi bari mu karuhuko, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yahisemo kuja kwifatikanya n'ugwaruka mu bikorwa vy'iterambere. Kuva kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'icenda mu Kakaro, umujama w'ugwaruka azogendera ugwaruka ruriko rurangura imigambi itandukanye mu ntara zose z'igihugu, na cane cane abanyeshure bari mu buruhuko. Urwo rugendo rwitiriwe Inkebuzo ruzotanguzwa icese mu ntara ya Cibitoke ku Civugo. Gwaruka, kerebuke dukore dushikane Uburundi ku mbona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Gwaruka mwese mwitegurire kwakirana ugweze umujama w'ugwaruka, mumwere kuko muriko muraterera mwishigwa mu ngiro rya yambona kazoza Uburundi bwifashe mu bihumbi 2040, Uburundi buteye imbere mu bihumbi 2060.